le déni de génocide bimaze kuboneka mu kugeza iki gihe ni ukuvuga ko abo vyega nta kintu barakora murumva ko imitima y'abacikacumu idatekanye hama nkaba nsubiriye kuvuga yuko turihanikirije umuntu wese ariko arahakana jenoside cyane cyane uwitwa Ngayimpenda n'uwitwa Zenoni Cyayenzi na Bwejeri bazibe ntibazosubire kudukomeretsa. Ni ukuri imfuvyi uko bavuga ry'amajambo jewe nsubira muri ya myaka nkiri umwana mbona data yagiye bagaca basubira akavuga yuko amagufa yabo ngo siyo. Murumva ko bibabaje. Jewe rico nico cambere nashaka kubabwira, bareke kudukomeretsa kandi badukomeretsa kubera iki leta niyo ibadushuhurirako kuko ntiyaberetse kirazira. Jenoside ni kirazira. Ubwo rero nibereke kirazira nabo rero batuveko bareke kuza baradutuntuza kongera intuntu mu yindi. Ubuye tugeze ko ni mama yitwa Gloriosa nawe ndamureka uyu munsi niwe yivuga. Gloriosa muratwumva? Yego ndabumva. Namwe ijambo ni ryanyu. Hanyuma ce nibutsa abahejeje kwinjira iri n'ijwi ry'abacikacumu. Uyu munsi twagize ibintu biri special. Abadushikiriza amajambo baradushikiriza hanyuma umwanya wo kubaza uza kuza nyuma. Ubwo rero ubu tugeze kuri Madame Gloriosa. Ijambo ni ryanyu. Murakoze kumpa ijambo. Nk'umwidondoro wamaze no kuvuga izina ry'iwanje, nitwa Gloriosa Kabareke. Ndi imfuvyi y'72 hanyuma nkaba naje nk'impunzi mu gihugu ca Danemark. Nkaba ndahabaye igihe mugabo nubwo ndi hanze maze imyaka myinshi ndakurikirana cane ibiba mu Burundi kubera cane ubuzima bw'iwanje nubwo abandi benshi ubwo twaciyemo n'ingene tubayeho ubupfuvyi bwaratubabaje cane. Hama ico nagomba kuvuga rero kuvyerekeye jenoside yakorewe abahutu, murazi ko yemejwe na Sévère na Parlement na Sena. Hanyuma jewe byaranryoheye cane kuko narumvise ko en fait turuhutse turonse abantu baduha agaciro ko kuba atanumwe yigeze abona ko twakorewe jenoside. Je nabifata yuko harimo gakengere kandi mu barukiye rimwe na jewe kenshi murabona ko nako gakengere kagumyeho. Twaragize agakengere mu mashure twitwa abana b'abamenja, mu mashure twarabayeho muri discrimination. Hariho les droits zimwe tutaronka, warashobora no kubura ishure ryiza wifuza ugasanga utoye nk'ishure ryo kwiga bakarikwima kubera babonye kuri umuhutu, ugasanga bagushize muri branche udashaka kwiga. Ivyo rero ni ibintu turetse nuko batwikiye abavyeyi vyaradukurikiranye no mu buzima nyene bwo kubandanya tutagira abavyeyi. Hanyuma kubera twabikuriyemwo hama aho bamaze kuvuga ati twarakorewe ihonyabwoko, je naravuze nti ubu tugiye kuruhuka, tugiye gusubizwa ivyacu, tugiye gusubiza ubuntu, ntituzosubira kwitwa abamenja, dusobe kwitwa abana b'abamenja. Ubu natwe tugiye kwisanzura, tugire imanza, tuvuge, tuganduke. Murazi ko tutigeze tuganduka, ntitwigeze tugandara, ntitwigeze turira. Ivyo rero byose umuntu abiravye ntavyo twaronse. Twararindiriye uko leta, hari hasigaye ko leta yiprononsa. Je nambonye ntiko bemeje Parlement yiprononse, je na Sena ikiprononsa. Ubu rero leta harageze ko nayo nyene ibigira ikivuze. Tukaguma turindiriye tubona nyene ko bariko baranabitegura, turabura. Hari naho wabaza n'abantu bakavuga ngo bariko barabitegura ngo nimutekane. Umwaka urahera, uwundi mwaka wa kabiri urahera. Ubu rero je ndiko ndaraba n'abandi bose turabona yuko nta kiriko kirakorwa kugira baturuhurira imitima yacu. Jewe rero nosaba yuko leta yogerageza ikabona
amagorwa umubabaro twakuriyemwo abavyeyi bacu na twebwe imfuvyi ikabona yuko ari ibintu bibabaje cyane ikajya ku ruhande rwacu. Ariko icyo maze kubona leta au contraire ija ku ruhande rw'ababikoze. Ababikoze bavuze bo birabumva, mugabo twebwe ntitumva. Uza wumva ivuga yuko ababikoze bashaje, ariko ababikorewe naho nimba natwe turiko turasaza. Abavyeyi bacu abapfakazi bamwe baramaze gushengera, none bari ku ruhande rwande. Nico rero kitubabaza cane. Hama je nkasaba rero leta nigerageze inyarutse kandi atanigisabwe kuko turarushe, yemeze iryo honyabwoko, kuko kutaryemeza bivuga iki? Baguma badutesha agaciro, batesha agaciro ibyo Severe yatoye, bica bigira iki? Biha inguvu abarikoze. Kandi mubirabe neza, muramaze kumva amajambo witwa Ngayimpenda ashikiriza. Hariho amaradiyo yirirwa aramuha ijambo, za Sanganiro n'ibindi. Izo radiyo je nkaba nifuza yuko iradiyo iha ijambo umuntu nka Ngayimpenda, umuntu nka Zeno Nicayenzi. Abo n'abantu badukomeretsa, baravuga yuko ngo ibi arya magufa, ukaza wumva ngo mbega ngo nigiki cemeza ko ari 72. Mbega hariho burya 72 twotera gufata amafamiye yose yabuze arya magufa n'abapfuye ntibyohura. None abo bo muri 2015, aho muri 2015 canke muri 93 sikera cyane kuburyo borinda kwimba canke kubaza abantu bose, kandi sinibaza ko hari ibifuriro byabo, ntabibaho. Hama ntabwo boza barafata umwaka wa 72 ngo bawususanishe n'uw'93, kuko niyo ubyaye abana, abo bana bose ntuvuga ngo abo bana bose baca basi ngo nuko babyawe n'umuntu umwe. Ivyo rero je naca bivuga yuko dusaba yuko leta iha agaciro ivyo Severe yatoye. Leta nayo igameza ihonyabwoko atakirinze gusabwa le plus vite possible, kuko turarusha. Kandi ikindi je nsaba leta nihe date ya le 29 avril ni date historique y'igihugu. Ubwo rero nta kuntu twoza turagira le 29 avril ntituronke umwanya wo gutanga note moignage. Twateza guca tuvuga ati twarakorewe, je nabaye huku, banyivye ibi, nabaye huku, narakenye, narabaye mayibobo kubera nabuze abavyeyi, dawe bamutwaye uku. Ibintu nk'ivyo tukavuga tukaruhuka. Ni yari date yategereza kuturuhura. Iyo rero kandi mwumvise ko parlemare yayidusabiye, ariko leta ntirayiduha. Iyo nayo nyene turayisabye ko yidushikiriza mu maguru masha. Hama nkaba nsubiriye kuvuga yuko turihanikirije umuntu wese ariko arahakana genocide, cyane cyane uwitwa Ngayimpenda n'uwitwa Zeno Nicayenzi na Bweje. Bazibe ntibazosubire kudukomeretsa. Nukuri imfuvyi uko bavuga ry'amajambo, jewe nsubira muri ya myaka nkiri umwana, mbona data yagiye, bagaca basubira akavuga yuko amagufa yabo ngo siyo. Murumva ko bibabaje. Jewe rico nico cambere nashaka kubabwira, bareke kudukomeretsa. Kandi badukomeretsa kubera iki? Leta niyo ibadushuhurirako, kuko ntiyaberetse kirazira. Genocide ni kirazira. Ubwo rero nibereke kirazira, nabo rero batuveko, bareke kuza baradutuntuza kongera intuntu mu yindi. Nivyo nashaka kuvuga. Murakoze. Murakoze Madame Glorieuse. Muvuze nk'umuntu uze nk'umucikacumu. Hari ibintu byinshi muvuze naje bingiye ku mutima. Iyo umuntu nk'umuprofesere yigisha kuri universite ariko arafata agacyoza abacikacumu kandi arazi ko bahari, arazi 72 ko
abashoboye gucika ku icumu bamwe bahungiye mu Rwanda bariruka abandi baja muri za Tanzania arabizi ni umuprofeseri Bungayimpembe arazi ukuntu Amerika yoyo ibizi kumusumvya iherutse guha ubuhungiro abo barundi 72 burya yo bisigura igituma Amerika bahaye ubwo buhungiro kubera ko izi ko arabacika cumu. Reka rero mu kanya turagira ibibazo tukubaza ako kari gato nari nongeye ko nk'umucika cumu